Ndabaramukije n'inama wagenzi mama mudukurikirana ku biganiro byacu bitandukanye bica kuri ISINIJURU TV. Turabaramukije tubaha ikaze mu makuru yaranze inondwi yo mu karere k'ibiyaga binini, tukaba tugiye kuyabashikiriza. Duhereye mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba abakozi ba leta kwama bakorana umwete kugira ngo bashobore kongereza umwembu, niho nabo ngo agahembo basaba ko kwiyongera bazokaronswa. Akaba bimenyesheje kuri uyu wa mbere Rusama, igihe isi yose yariko irahimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi. Nayo mu Burundi ngo harabaye ubwicanyi mu 72 bukwiye kwitwa ko ariho nyabwoko, kuko abicwa bara ubwoko bumwe. Bikaba bimenyeshwa n'inama nkenguza amateka y'u Burundi. Sangwa ikaze, Kenny Claude yabateguriye kumana natwe. Mu Burundi harabaye ihonyabwoko mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ngo ryakorewe abahutu. Bikaba bimenyeshwa n'inama nkenguza amateka y'u Burundi hari ku munsi wa gatatu tariki 28 z'uku kwezi kwaraye kurangiye kwa kane. Bakaba babimenyeshe mu gihe bari bakoresheje inama yahuza abategetsi batandukanye bo rwego hejuru, imfuvyi n'abapfakazi bahekuwe n'ubwo rw'imogo 72. Bakaba basaba ko iryo honyabwoko ryo kwemeza gutyo kundirizosubire gukogwa ngo uko byagiye biraba kenshi byisubiriza. Umutumire nk'inaribonye mu bya politike akaba ari wahoze atwara Burundi, Silvestre Ntibantunganya, akaba yari kuri mikro y'abagenzi bacu. Shika mu 72 aramarorerwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta. Iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize. Leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ni leta yari irongowe na President Michael Micombero. Tukiri mu bijanye n'iryo honyabwoko ryahitanye abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972, mumenyesha makuru akongera akaba n'umuyobozi mukuru wa Radio Televiziyo Renaissance Innocent Muhozi aramenyesha ko nawe nyene ngo yakoze amatohoza asanga ubwo bwicanyi bwakorewe abo mu bwoko bw'abahutu ngo bukwiye kwitwa ihonyabwoko uko byateguwe na leta. Akaba yabivuze nyuma yo gukora amatohoza yimbitse ngo bakaba basanze abicwa barabo mu bwoko bw'abahutu gusa, bakaba basomba abakozi ba leta, abikorewe twabo, abihebeye Imana cyo kimwe ngo n'abanyeshure Innocent. Muri iryo joro nyine niho Ndayahoze Martin yatumwa ko muri etat major, ntiyasubira gusubira imuhira. Nta uzi neza ko yishwe muri iryo joro, nta uzi ko yishwe bukeye. Habaye igitero, hanyuma hagati y'itariki 29 na 4 z'ukwa gatanu abasirikare bariko baragerageza kuresha iyo mirwi yateye. Mugabo n'abantu batangiye kuza barafatwa ibujumbura za Gitega, naho atakintu kinini cyari cyabaye Gitega, menga nta n'icari cyabaye n'Igitega. Abantu baratangura gufatwa, abarimu, abanyeshuri. Ijo nubwo ko ari bice bibiri vya mbere: igitero, kurwanya igitero no gutangura gufata abantu. Igice cya gatatu cyamaze amezi hafi 3 ko byaheze mu kwezi kw'indwi, kwabaye guhiga zina muhutu wese yize canko yitwa ko afise kuva ku mu ministre, aba officier, abasirikare basanzwe, aba cadre ba leta, abarimu, abanyeshuri mu universite, abanyeshuri mu mashuri yisumbuye amwe. Umwana w'umuhutu wese yitwa ko yize yarahizwe aricwa. Abatashoboye kunyaga amagara ngo bahungire mu bihugu bindi ni bake cyane basigaye. Ayo mezi 3 yabaye amezi y'ikibi kitagira izina cyakorewe umuntu yitwa ko ari umuhutu yize mu Burundi, n'abandi basanzwe barishwe. Mu rwi wiyadukije ukica abantu, urakora ibyaha bishobora kuba crime contre l'humanité, bishobora kuba genocide, birashoboka. Ariko iyo ari leta nyene yijejwe gutunganyiriza abantu no gukingira abantu, itanguye kumara abantu bayo, biba bibaye ibindi bintu.
Umugwi w'igihugu ujejwe kunywanisha Abarundi no kurondera kahise severe uramenyesha ko ngo ubwo bwicaye bwo 72 ko bwahitanye abantu igihugu cyose. Bakaba bamenyesheje mu ntara ya Makamba muri komine ya Vugizo, aho muri yo komine abahutu barenga 2500 biciwe ku mugwa mukuru wa komine Vugizo bahamagawe na mustani w'ico gihe Antoine Nyawakira ngo nibitaba inama. Bahageze akaba yaciye asaba ko abatutsi n'abahutu batandukana, abatutsi bagiye kwabo, abahutu baje kwabo, gutyo abahutu bicwa atacamira. Aha akaba yariko aratanga icegeranyo imbere y'imvukira n'abatware batandukanye mu rwego hejuru bari bagendeye uwo mugwi wasanze ku kivi ku bikorwa bamaze imisi bariko barakora. Akaba hari muri komine ya Vugizo. Pierre Claver ndayicaye. Aho twibuka umubabaro, agahinda n'amaganya bitagira izina vyinjiye mu miryango yahekuwe mu makuba yashikiye Uburundi mu mwaka w'1972 cane cane muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Ibikorwa nk'ibi vyibutsa intuntu ababuze batagaraguye bamaranye imyaka ishika 48. Aha muri komine Vugizo imiryango yaratotejwe, twarabyumvise, irasanzara, abantu benshi baricwa, batabwa mu binogo no mu tuzu twa sugumwe ahigikuzi no micungararo yaho. Abagore baragirirwa bya furambi imbere y'abavyeyi, hanyuma baricwa batabwa mu binogo. Abacitse ku icumu barabuze ayo bacira nayo bamira, imiryango yarasahuwe, imfuvyi zirabura cepfu ca ruguru, abacitse ku icumu batari bake barangara. Aha duhagaze igikuzi, abantu bavuga ko habaye ubwicanyi butagira izina. Kw'izina ry'imiryango yose yabuze mu Burundi, itashoboye guhamba ababo, itashoboye kurira, itashoboye kugandara no kuganduka, umugwi severe urahojeje abo bantu bose. Turunamiye n'urupfasoni rwinshi abishwe bazira urwango, agasuzuguro, amacakubiri y'amoko canke ya politike. Abantu bishwe ni benshi cane. Abaryanye mu binogo ngahe gikuzi bazize akagaye, kutubaha agateka ka kiremwa muntu. Abantu bazira intwaro mbi ititayeho umutekano w'abanyagihugu bose mu kubakingira itavanguye amoko. Ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu makuba atandukanye yashikiye igihugu burasiga ubwenge. Ubwabaye hano mu mitumba igize komine Vugizo mu 1972, abacitse ku icumu ntibafise ingene babuvuga. Mu bishwe benshi barabahutu, bahamagawe mu nama y'amahoro rumwe kw'ikomine, bahamagawe na musitanteri w'ico gihe akoranye n'abarongoye inzego z'umutekano. Uwo musitanteri n'ubu muto tuzi mu mugwi aracariho. Umugwi severe zomwegera atubwira ivyo yibuka, ivyo yabonye n'ingene vyagenze. Ngo nta mutekano ushoboka kuboneka mu karere k'ibiyaga binini ngo mu gihe u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda citwara nk'uko menga nico cica kigakiza mu kano karere. Ivyo bikaba bimenyeshwa na Leonce Ngendakumana arongoye umugambwe Frode mu gihugu cy'u Burundi. Akaba yabivuze inyuma yaho hamaze imisi hibonekeza ubwicanyi buhitana abanyagihugu batari bake ataco bazira ngo babaryamye bagasangwa mu mazu. Ivyo bikaba bibera mu buseruko bw'igihugu ca CONGO mu karere
cegeranye n'igihugu c'u Rwanda co kiba n'igihugu ca Uganda mu turere twa Beni, Bunya na Butembo. Ijoro n'umurango ngo abantu baricwa batagira gitabara. Igihugu c'u Rwanda kikaba cyamayo kirwo kirasesa amaraso ngo ni mu ntumbero yuko kiba kiriko kirimba ubutare burangwa muri utwo duce, ariko ngo kibabaje n'ukuntu kibikora ngo n'amakungu akinumira. Bikaba bimenyeshwa na Leonce Ngendakumana aramutswa Frodebu. No imigwi iriyo i Rwanda cyera abanyarwanda gusa burya hari imigwi irenga 70 80 inyuranye y'abakongomani y'abanyarwanda y'abarundi iriyo n'abaganda babiri byaba ikirimbiro giyo migwi. Icyakabiri harabaca bisunga ivyo nyene bishimikiza ivyo nyene uhameze nabi hari abantu hari ariko bagiye Jindazi igihugu kije ndafise ivyemeza ko ace kwe kibajyana cyane kiduhiga abandi bakimba izahabu abandi bakimba diyama abandi ari gucira ibiti byo muri Kongo muri bya bintu byo muri Kongo. Urumva rero kugira intambara izohere ibyo byose kiza kuva twebwe umugabo sabanya Frodebu reka mbere batitwitira gutwara nako nyine twari twarasabye cyane mpuzamakungu tuti turavye ibintu biriko birabaha muri aka karere cyane cyane muri Kivu kiriya umugwi wingena abantu boganira mu bihugu bitatu amakongo adufasha tukaganira kugira amahoro garuka muri aka karere kose atari ngo muri Kivu gusa. Icyo cyumviro twebwe n'ubu turacyagifise abanyarwanda abakongomani abarundi tutezo kuje hano tukaganira ingene iyo migwi yutuzwa ingene atabandi mu igihugu cy'u Rwanda cyangwa cy'u Burundi cyangwa cyo muri Kongo kitokwinjira mu kindi gihugu kuza gutera cyangwa kireka abantu bicareho baje gutera ikindi gihugu tukabiganira neza kugira ngo abantu bigenge bishire bizane mu karere kose atangorane bafise ata bariyeri hari n'ahandi ho kuvuga ngo hari igihugu kimwe kizogira amahoro kakimeza. Abanyarwanda naho nyene barafise ibyo bapfa abanyarwanda burya biyumvira yuko muri Kongo naho bavuga ati baragwanije bari barahunze baribaza yuko ibyo ababita intera hamwe ubu bafise ikirindi bavyibaza. Numva rero u Rwanda kuba rujayo urafise impamvu zitari acyademo n'abasonga kugiye mu Rwanda nyine baza bati bagiye kwibara izo zahawe izo diyama n'ibiti namaze kubaka amazu bwa akaze benshi hariya ava muri mwene ibyo biti bavuze mu Rwanda yuri baro lokati bigeze kunyereka nini cyane zibipfa muri Kongo nibi biragiye kumukubara ngo hafi wofatanya ngagara nini cyane. Yumva rero ingorane nyamukuru umuntu bibaza ndakubwiye n'uwo mukongomani numvirije ziri hagati y'u Rwanda na Kongo. Ariko hano aho ariko arambira hepfo afatanya n'abarundi abarundi simbona nta kintu kinini dupfa ari ngorane mbona n'umudera ko n'umwami w'umurundi ashari kwisha uruko twebwe nta kuza gutera intambara kandi ari n'umwami wacu. Yavuze yuko imvu zashobora kuba ari zibiri, imvu yo kugomba gufata icyo gice iyi Kivu irimo ibintu byinshi burya Kivu nigaburira Kinshasa irimwamo ibintu byinshi hari ibintu byinshi burya wagomba rero kugarura nk'ako gace kaza kurwana ni icyumviro cyane gasharwanya barashaka no kubandanya babonye baryohewe barashaka no kubandanya bagashika ku Rwanda bungutse ariko simba bungutse barukabanye ibintu by'intambara. Rero icyo nibaza ko ariyo mpamvu ya mbere, ariko impamvu nayo nyene yo kugira ko hariyo abanyarwanda siko ko ari leta ko leta ntiyo kubanda kwiba ko ari abanyarwanda baca binyegeze bakaja kwiba kandi bakomeye kuko urumva mwe naho ntoze kwiba utafisa abasoda kugira ngo ivyo kunda nayo irashoboka kugira bahagumize iyo ntambara. Ibintu byaho bikiri iby'abanyarwanda n'ibyo by'abanyarwanda
bagenda bitorera gusa. Aya makuru tuyarangirize mu bijanye n'umunsi mukuru wahimbajwe muri ndwi twara turangije uko buri wa mbere rusama uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mukuru wahariwe akazi mu Burundi ukaba wahimbajwe igihugu cyose mu ntara zose z'igihugu abategetsi batandukanye bakaba bari bishikiye mu ntara zitari nke z'u Burundi nayo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yahimbarije uwo munsi mukuru mu ntara c'Ibitoke akaba yasabye abakozi ba leta kongereza umwete n'ubwira mu bikorwa basanzwe bakora kugira ngo umwimbu ushobore kwiyongera maze nabo bashobore gusaba umushahara ko wongerwa ari uko ari cyo binjije mu giga ca leta no kuvuga amakori n'amatagisi akaba agendera ko anabasaba ko baceza kwitwararika aho bajejwe kugira ngo nabo bashobore gutanga amakori n'amatagisi banezerewe ntawo ufata nabi abajejwe gukingira Varisito Ndayishimiye. Iyo dusavye imishahara ata amatagisi n'amakori vyaje nibaza ko duca tubikura twibaza ikibazo kugira tumenye ko twakoze nuko abene gihugu babimbuye kuko twari tujejwe kubabera intwazangabo umwe wese rero hariho wibaza ngo mbega none jewe nokorera iki abene gihugu iyo uri muganga iyo bavuye bakagira amagara meza baca bakora bakimbura nyumva ko babakoreye ngo mutampaye umushahara sisubira kubavura bagaca bapfa none baca bakuzanira umushahara ari mizimu wewe uri mwigisha warujejwe kwigisha ugwaruka kugira ruvemwe abahinga bakomeye bazokora bakagwiza umwimbo bagakora mu mahinguriro bagakora ivy'ubuhinga bituma bagwiza umwimbo hanyuma uciye wanka kubigisha ngo camompa umushahara bawuguha bawukuye hehe kandi wase kubigisha ngo bagire ubuhinga no kuvuga yuko dufise umutima turabacangero ntiturabakozi tuza turavyumva duhere ko abakozi ba leta tubabenze ko abakozi babene gihugu. Reka nabashimire bimwe by'imva mutima mwebwe mwaduteze yompi mwashoboye gukurikirana n'amakuru kuva mu ntango gushika kwiherezo ryayo Kenikore neko ndabashikiriza ndabasezera ndavuga ati giraho muba mubahwe Imana mushoboye byose komeze kubarinda no kubazigama ahanje tuzosubira mu makuru nkaya yarenze iyindi ndwi tutanguye akazoba ari kwigenekerezo gicenda rusama azoba ari ku Imana nkuno munsi. Bye bye. Ndakwibutsa ko wongera gufyonda subscribe canke sabone kugira ngo wongere kwama urayaronka igihe cyose tuyashiriye ko na gahunda.